iyo wicaye aho mwahuriye n'urukundo rwawe ico gihe aho hantu hakwibutsa ibintu vyinshi ukumva urukundo rwiyongeyeko nk'inshuro zibiri iyo mutari kumwe ukamukumbura. amarira n'umubabaro bizohezwa no kumvikana ndi mu mwijima simboniyo nja nkaca nibuka ca gihe unsezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ngi bikananira kubivamo. Umva ndababwira ku munsi w'ejo ndashaka muze mukora isuku rikomeye cyane urupangu rwose ruse neza hasukuke bien inzu indani ntihagire n'agacafu kaboneka kubera ko mfise umushitsi w'iteka ndabingenze. Ray ndakwemera cyane urumutetsi akomeye cyane sivyo ariko ku munsi w'ejo ndashaka uzobe wongereje akanovera ugerageze inya zizozi zifise akanovera karengeye kajya twahora tubona. Ndabizi iyo ndakubwiye ikintu nkubita hasi sivyo ndagusabye nzogerageza amahera genzo yasiga hajya aye mu gitabo hejuru mu kabati kugira ngo ugure buri kimwe cyose gikenewe ntuzokwitwaze ngo habuze ikirungo please ndabingenza sivyo boss. Ray wait ndakwingenza ikindi kintu nkeneye kuri mwebwe nkeneye ko muzokoga amamwambare muse neza mu mote neza sivyo ndabasabye uru rugo sinshaka ko uwo mushitsi azorucisha mu ijisho azoze ngaha atahe ameze neza uvuga ati respect kwa kana. Boss ntugire ikibazo ikosa tutagomba gukora niryo kuzotuma wicuza impamvu wadukoresheje. Wow. Ku munsi w'ejo tugomba gukora ibikora inka twagushimisha twagutera ishema. Ndabizeye muze mu muri byo mwakoze wa munsi murawibuka ntugire ikibazo hama mubwire Queen na wene singeneye ko muzokora mwenyine uko ari byo usanga mwibagiye mubwire na Queen aze yaranje na wene aze kubafasha mu bintu byose sivyo. Okay right sawa muryoherwa mugire umunsi mwiza turasubira nyuma simbiya imbere. Sawa iyi match ni nziza. Ibintu by'imipira byose nkunda kubirabira. Inda yaragishizemo. Biravye ubyishinze ucugwa umutima yako bamukina. Papa. Peza? Ndakubaza akabazo. Ariko mbaza akabazo kuko mumbabarira. Kibazo cy'ugugu. Kibazo cy'ugugu kiba. Nane ikibazo cy'ugugu ukimbaza gute je ntari kigugu. Oya papa narabyine kuno we na mama mumeze numva nyene nubabati. Kibazo mbaza ndakwishura Alez mukobwa wanje. Sikakubaza papa wewe na mama mwawe bigenze gute mwakundanye muhuriye? Nakubwire kandi ntakubesha akubesha ndavyivugira. Uravyibuka? Kanora gatebe mfane. Uravyibuka? Ni wabajije si je wabajije. Okay, cyo kibazo kirakaze kirakomeye ariko kandi navuga sikibi bitewe n'imyaka ugezemwo
urashobora kuba hari impamvu ibiguteye kubera ko nawe uri umukobwa ugeze mu bigero hari igihe usanga nawe ari kugira wumve ubuzima bwacu nubwo wowe urimo nawe ngira ngo okay jewe rero na mama wawe ukuntu twahuye ni kera cyane twahuye tukiri abana duhurira ku ishuri twarigana mu ishuri rimwe urumva twarigana mu ishuri rimwe mwarigana yego rero tumaze kuba twigana mu ishuri rimwe uyu mama wawe yari umwana akubagana n'ubu ntibiramuheramo yarakubagana akagira utuntu nyine utuntu hama rero igihe kimwe arakora amakosa akoze amakosa mwarimu amucira inkoni 15 inkoni 15 zo gukubitwa za 15 yego rero bamucira inkoni 15 gusa mwarimu sinzi nimba yari comedy canke kubera umukobwa nyene yari mwiza mu ishuri ngira agira arabe neza ati ninde yoba akunda umukobwa vyanyavyo mwarimu acazana ikibazo ngo ninde muntu yokwemera kumwishingira agakubitwa izo nkoni mu kibanza ciwe nije wa mbere nagize uko wabigize rambo nace mwati jendi tayari kuzikubitwa nimushaka muzigwize na kabiri mu nkubite 30 ndazikubitwa kubera ko niwe wa mbere ari mwiza mu ishuri ukumubona inzobe yari irenze mwarimu acavuga ati yakuvyemeye ingo ndaguhashura candagenda unama ngaho fukama ngaho inkuru 15 zimwe ku murundi izindi ku gisusu mpaka 15 ndazirya aya za 15 Yes, hello? Oui, allô, ni sawa Kevin? Ego, aho umeze neza? Yego ni maze bon. Ama ni Brighton muvugana ashaka kumenya ko umeze neza. Brighton. Sindakwibuka? Ni Brighton mwe mwigana ku ishuri mwe harimo ganira icongereza ku ishuri ntunyubuka? Oh, Brighton, Mr. Brighton Vika. Yes. Oh my God, how you doing, my bro? Yeah, I'm doing well, bro. Oh my God, it's such a long time, my brother. Yes, it's a long time without see you. Yes. How are you? Oh, I'm really happy to hear your voice again. Umeze neza ga bro? Yes, I'm good. Sure, ndanezerewe cyane kukumva musaza. Kevin. Yes. Gute ku ishuri urabandanije? Cyangwa warahejeje? Amashuri twarahejeje musaza gusa yine urazi BJ biragoye. Turacyapambana man. Okay. So naje nanye narahejeje ariko ndashomeye ndi muhira. Ariko nashaka kuzomanuka hiyo. Mbega nzokubona? You are very welcome. Bro, niwashika, you got my number, I think. Yes. Niwashika vile muzondonde tuzobonane twicare dutera inkuru. Sawa. Bereye gute ntimurabona nta nagakuru kiwe? Sha. Wapi vram? Renda mwiruka kera gose, kera cyane. Nagira muri kumwe hiyo, yaramanutse. Oya, nta naka message kiwe yaraduhevye. Yaramanutse ino? Sha, ndamwibutsa umumbwiye vram. I will be really happy if I see you again. I mean, I'll be happy to see you. Oh my God, you're welcome, bro. I think you are shika from Mozambique. Sounds kurondera. Have a good day. The same to you, my bro. Okay, bye. Okay. kubera urukundo. Yego. Hama ubuzima bwarabandanije bumaze kubandanya hageze igihe turatandukana kuri iryo shuri araja kwiga handi nanje ndaja handi nitwasubira kubonana ariko nyine kubera ko Imana yifatanirije ntawe ushobora gutandukana harageze igihe haraciye imyaka uje dusubira guhurira ahantu mu rubanza rwa anniversaire kuvuga ari umwana twiganye yagize urubanza rwa anniversaire je warantumira muri urwo rubanza ngiyeyo nsanga n'uyu bamutumiye tubonanye twagwanye mu nda tumera nkaho ari sumako turafatana tubira nkaho turikurana abantu bose birabacanga urumva
ubwo rero twaciye tuvugana uburyo twobana urukundo rwacu tworukomeza kubera ko Imana arumva yari isuye kuduhuza hamaca turabana turategura urubanza turagira abavyeyi baraduhezagira turagira mariage Imana irahezagira nawe turakuronka bisanzwe nubwo buzima bwanje na mama wawe gusuribuka icyo ndagukundira nta kintu na kimwe yibagiwe mu bisanzwe urukundo rwawe rwanyago biteka muhurira mu butabazi sinzi impamvu ibyo bintu bikunda kubaho ariko kugira ngo umenye neza ko umuntu ari uwawe akenshi umuhura ariko aragutabara sinzi nayo yarigize rambo nyine ngo narazikubitwa umengo acyanagwara gusa ndacyaye no kumva inkuru yanyu kuva no yaramemba ahosha okay abantu kenshi inkundo z'abantu ziratandukanye bahura ugutandukanye jewe ndashaka kuba natomboye ndonka iki kizungerezi bitewe nuko nemeye kubitwa inkoni 15 hari gatari ku nkundo iyo ntemera kuri 15 no ariko basi ko biranjoye kwanza cheers mama cheers now oh kure cheers now basi ndagukubitire koko bimaze namwe ni kanavuze oh my god kutwe nawanyu sawa urukundo rwanyu rwari special ya karibu mahoro cyane agatebe ngako arashushe ndakunda kuba ndahantu hatekanye nkaho ugira ntunganya akazi aboneka ahantu abaduze neza ku buryo ushobora gukora ikintu atandukanye kivuze yego ndahakunda rwose kuhakorera umuryango ni sawa yego bose n'amahoro bo ejo ahubwo nari naciye hajya muri biho iwawe kugira ngo ndakubaze ariko sinashobora kukubona bambwira ko mwamaze gusohoka ndavuga uyu munsi reka cenza kubaraba kubera ko mudakora nta masingiye guteba ngaha bari bantu ndababaze bya raporo bimeze gute byipanze gute bimwe nemereye mama wawe yego navuga ko byinshi naramaze kubitunganya bimeze neza uretse gusa ko hari akabazo kashitse ku bijyanye na ziya mashini twatumye ko hanze ni namubwiye yuko zageze kuri Paul turi mu bintu byo kudeduana igihe mperuka hajya mu bintu neza yuko ujya munsi nyine zisohoka ariko hari ibintu tutaraheza gutunganya muri obere rero ntizirasohoka kubw'ibyo rero raporo ibuzemwo ziya mashini numva yo bituzuye mutama yovuga yuko nyine twamuhaye ikintu kituzuye ariyo mpamvu rero nakubwira yuko wogenda ukamubwira yuko tukibitunganya tarabiheza neza ndabona niba uri kurategura nguma ngerageza nyine kubitunganya neza ndibaza ko nk'ejo ndashobora kukubwira ukaza ugatora raporo ukayimwereka cyangwa nkayisimbana bo nta kibazo na kimwe mwe turabizeye cyane yego uri abantu mutigera mukora gusa nabitoye hamarika ndabareke ubundi singiye guteba ngaho ko nababwiye niciye ngaha aye ndabaza icyo kintu amazimbira ahandi bo sawa rero okay muratwihanganira nitubaherekeza kubera ko turi mu bikorwa byinshi nta kibazo sawa yego ubaramutse yego okay Oui. Amarira n'umubabaro bitoheza no kumvikana ndi mu mwijima simpaniyo nkaca nibuka
Amour c'est quoi? Jeudi, amour c'est quoi?